agasanga uno munsi ushobora kuraba mu buzima bwawe hanyuma ukabona yuko mu buzima bwawe hariho ikintu ubuze canke ukabona yuko mu buzima bwawe utarashika hahandi wifuza gushika, hariho ikibazo utegerezwa guhagarara ukamanza ukibaza ibibazo. Burya nama ndabivuga, ikintu cyose mu buzima wifuza gushikako agasanga mu buzima bwawe wifuza gutora inyishu ku kibazo ushobora kuba ufise canke ku madidane woba ufise, abahageze yuko wicara ugatuza, wicara ugatekereza, hanyuma ugatangura kwibaza ikibazo. Nkaba ndaguhaye ikaze, twa Jeff, nkaba ndaguhaye ikaze kuziko naravuze yuko ari ahantu twicara tukavugana tukaganira ukuntu ibintu biko biragenda, ukuntu ibintu by'ubuzima biko biragenda, ivyiyumviro bishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere, ivyiyumviro bishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku butunzi bwacu. Let's go. Ukabona rero mu buzima bwawe hariho ibibazo, ukabona mu buzima bwawe hariho ahantu wifuza gushika ariko uno munsi utarashika, navuze yuko haba hageze yuko wicara hasi ugapowa nk'uko babivuga, ukicara ugatuza hanyuma ugatangura kwibaza ibibazo. Burya iyo umuntu atanguye kwibaza ikibazo aba yamaze gutora inyishu ntibiri kure, kuko hajya iyo umaze kwibaza ikibazo uba umaze gutora igice cy'ikibazo. Ni ukuvuga yuko umaze kwibaza ikibazo uba wamaze kubona yuko vy'ukuri mu buzima bwawe canke vy'ukuri ivyo urimwo bitariko biragenda, kumbure ukwiye guhindura, ukwiye guca kurindi barabara, kumbure ibarabara wariko uracamwo urashobora kuvuga ati iri barabara vy'ukuri ni naribandanya ndashobora kugira ingorane, iri barabara ndiko ndacamwo ni naribandanya ndashobora kugonga, hanyuma ukavuga ati oya reka mvume muri ino barabara hanyuma ntangure guca muri indi barabara canke ntangure guca mu zindi nzira. Rero ikintu cambere gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, iyo uri kurabona vya bindi uriko urakora canke hahandi wifuza gushika utariko urahashika, ikintu cambere gikomeye cyane utegerezwa gukora ni ugutangura kwibaza ibibazo, hanyuma ukicara hasi ugatangura kwibaza ikibazo, ukavuga ati mbega ibi ndiko ndakora biranshikana hariya nifuza gushika, mbega iyi nzira ndimwo nivyo vy'ukuri yashobora kunshikana hariya, mbega ivyo nifuza gushika ko birajanye n'ibindimwo, ukaraba situation urimwo. Kenshi iyo umuntu amaze kwicara ukiyumvira ivyo byose hanyuma ugatangura kwibaza ibibazo, urashobora gusanga inyishu yawe iri mu kahise. Kenshi inyishu yawe usanga iri mu kahise, kumbure bimwe wakora ejo hahise canke muri kahise kawe, mu byo wumvise, mu byo wagiye urabamwo, mbega bimeze gute. Kenshi iyo ugiye uraraba uri kuribaza, uriko uripoza ayo makestion canke uri kuribaza ivyo bibazo, niho uza gutora inyishu. Urashobora kuvuga ati by'ukuri mu mwaka uheze narakoze iki niki, hanyuma mbega kijya wakoze kujana muri ya nzira wifuza kujamo, kujana muri vya bindi wifuza gushikako. Kenshi iyo umuntu rero yatanguye kwibaza ivyo bibazo byose urashobora gutora inyishu, kandi umaze gutora inyishu niho ucubona ukavuga ati by'ukuri ndashobora kuba ndi mu nzira itariyo, cyangwa ukavuga ati by'ukuri mu nzira yo reka mbandanye kugira ngo nshobore gushika kuri vya bindi nifuza gushikako. Wame wibuka kino kintu cambere utegerezwa kumaza gukora, agasanga ubona uri kuraja aho utifuza kuja, canke agasanga ivyo urimwo ubona yuko bitazogushikana hahandi wifuza gushika mu buzima bwawe, tangura wibaze ikibazo. Garuka umanze wicare ahantu hatekereje, wicare hagati ya wewe na wewe, hanyuma utangure kwibaza ibibazo. Kino kintu n'abantu bake usanga bagikora, urashobora gusanga bataronka umwanya. Murazi yuko muri ino misi, muri bino bihe tugezemwo, ni bihe bigoye cyane gose, usanga amahezo sosiyo yonyene yagutwaye umwanya wawe wose. Washobora kumara amasaha 3 uri kuri hezo sosiyo ukabona biri normal, ariko ntibiri normal kuko usanga ico gisuma bita hezo sosiyo cyagutwaye wa mwanya wawe
wari kugenda kwiyumvira agasanga ari iyo saha imwe ku munsi ukagenda ukicara ugatekereza ukiyumvira kuri wewe, ushobora gusanga ico gisuma cyagutwaye ayo masaha yose utariko uri concentra kuri vya bibazo bihambaye cyane, utari kuri concentra kuri vya bindi bikomeye cyane bishobora kugushikana kuri rya terambere ryawe canke bishobora kugushikana kuri bwa butunzi bwawe, ugasanga uwo mwanya nta ufise cyangwa ugasanga abagenzi ufise ntibashobora gupermeta kuguha uwo mwanya kugira ngo ushobore kwiyumvira ku buzima bwawe, canke akagwi urimwo cercle urimwo canke ya zone de confort, ahantu wama wicaye, ahantu wamuri babandi mwama mugendana, ugasanga ivyo byose ntibigupermeta kuronka wa mwanya kugira ngo ushobore kwiyumvira kuri wewe nyene, ushobore kuba hagati ya wewe na wewe nyene, hagati ya wewe na wewe nyene, kuvuga yuko uburi hagati ya wewe n'Imana yakuremye, kubera niho ushobora kwiha inyishu, niho ushobora kwibaza ibibazo hanyuma ugatora inyishu kuri ivyo bibazo biba bigukikije, cyangwa ugatora inyishu ziba ziri mu bibazo byo mu buzima bwawe wama uriko uracamwo igihe cyose. Rero agasanga hari ikintu ubona yuko kitariko kiragenda neza mu buzima bwawe, agasanga ubona hariho amabarriere, ibintu bikuzibiye kugira ngo ushobore gushika kwiterambere ryawe, ni vyiza yuko ugaruka inyuma ugafata agatebe ukicara hahandi hatagira urwamo, hahandi hatuje, hanyuma ukiyumvira mbega ubuzima bwanje buriko biragenda gute, mbega bimeze gute mu buzima bwanje, mbega ndabona yuko inzira ndiko ndacamwo izonshikana hahandi nifuza gushika kuri rya terambere nifuza gushika. Burya uzobona inyishu kuri ico kibazo, burya uzotora vy'ukuri ibintu bimeze nk'amabarriere, canke uzotora ibikuzibiye kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere ryawe. Nkaba ndagushimiye cyane kubona wadukurikiranye kuva aho video yatanguriye gushika nangaha igeze. Reka dusubire tubonane mu yindi video aha tuzoba turiko turavuga ku kindi kintu cyoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere ryacu, dushobore gushika ku butunzi. Ariko muri video ikurikira ndifuza yuko twovugana cyane kuri kahise, kuko kahise ni ikintu gikomeye cyane, kuko kahise kawe bavuga ngo kahise ngo gategura kazoza, kandi nasanze ari ivyo. Kenshi inyishu zo muri kazoza usanga zijyamiye hariya mu kahise. Ni vyiza rero ko tuvugana muri kahise kugira ngo ushobore kubona aho utangurira, kugira ngo ushobore kubona nawe kazoza kawe ukuntu kazoba kariko karagenda. Inyishu zo muri kazoza usanga zijyamiye hariya mu kahise. Ni vyiza rero ko tuvugana muri kahise kugira ngo ushobore kubona aho utangurira, kugira ngo ushobore kubona nawe kazoza kawe ukuntu kazoba kariko karagenda. Inyishu zo muri kazoza usanga zijyamiye hariya mu kahise. Ni vyiza rero ko tuvugana muri kahise kugira ngo ushobore kubona aho utangurira, kugira ngo ushobore kubona nawe kazoza kawe ukuntu kazoba kariko karagenda. Reka tuvugane yuko tuzobonana mu yindi video. God bless you. Peace out.